amajwi y'amabuye, amabuye agonganye ravuga, ivyuma biravuga, abantu baravuga, rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuga amajwi akaba amajwi atagira ikimazi, ariko hari ijwi rikora ku mutima w'Imana. Ijwi ry'Uwambaza izina ry'Imana. Haleluya! Tuganira uno munsi kwijwi ry'Uwambaza izina ry'Uhoraho. Haleluya! Mbwira mugenzi wawe uti ijwi ry'Uwambaza izina ry'Uhoraho. Ritandukanye n'ijwi ry'amabuye, ritandukanye n'ijwi ry'ibikoko. Ijwi ry'Uwambaza izina ry'Uhoraho. Riduga droit gushika ku mutima w'Imana. Reka nsenge. Mwami Imana, ndagushima akanya keza umpaye gusangira ijambo ryawe. Ndasaba Mana ngo uvugane natwe. Ndasaba ngo uvyure muri twebwe. Ukureho ukwihebura, uvyure ukwizera. Maze udukomeze duhagarike muri wewe. Maze twuzure mpwemu wawe, dukoreshwe ivy'ubuhizi. Izina ryawe Mana turarishima ko kano kanya ari wowe uzi umutima mwe wese kandi uza kuhaza. Mu izina rya Kristo nsenze. Amen. Luka 18:35. Luka 18:35 ushaka 43. Niyo tuza kuganira ko ijwi ry'Uwambaza izina ry'Imana. Baradusomera 35 ushaka 38. Muri kino gice tuza kubona ibintu bitatu. Hari impamvu yo kwambaza. Haleluya. Nico cyambere tubona. Icya kabiri, hari intambamyi kuwambaza canke kuutaka. Icya gatatu, hari inyishu kuwambaza canke utaka. Haleluya. Hari impamvu dutaka, hari impamvu twambaza. Ariko kandi hari intambamyi kuwambaza canke utaka. Inyuma ya vyose hari inyishu kuwambaza. Haleluya. Umurongo wa 35:38. Ageze hafi y'Yeriko, hari impumyi yicaye iruhande y'inzira isegerereza. Yumvise ishengero rihita, ibaza ivyo ari vyo. Barayibwira bati ni Yesu Munyanazareti ahita. Irasemerera iti Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Haleluya. Yesu ariko ararengana ngo agiye i Yeriko, iruhande y'inzira hariho ngo impumyi. Niyumviriye ko ari umugabo. Murambabarira abagabo. Ariko iyi impumyi yari yicaye iruhande y'ibarabara. Ntibatubwira ko yari umugabo cyangwa umugore, ariko ngo yicaye iruhande y'ibarabara ngo arumva. Haleluya. Arumva. Yumva abantu bariko bararengana. Yumva amajwi y'abariko barahamagara. Yumva abariko bariruka inyuma ntiyabona. Uyu mugabo Bibiliya itubwira, nitubwira izina ryiwe, ariko Bibiliya itubwira ko uyu mugabo yari impumyi. Birashoboka ko uyu mugabo hageze igihe bakamwita impumyi, izina ry'uko afise ingwara gusa yuko utabona, ntiyari ikiri ingwara, ahubwo yahindutse izina ryiwe. Mu bisanzwe guhuma n'ubugwara nk'ubundi, ariko uyu mugabo bamutubwira nk'impumyi. Bisigura ngo abantu bari bamaze gushiraho akaburungu ko ari impumyi atazokwigera abona. Abantu bashize akaburungu, ariko Imana nta kaburungu yashizeho. Aba bantu bamwise impumyi kuko vyarangiye. Baramuraba bakamwita impumyi, nta zina afise. Ariko Imana iramuzi mu izina. Birashika aho umuntu bamwitiranya izina ryiwe rikitiranwa n'ikibazo afise. Wamubonye wa mugwayi wo mu mutwe, ntibamwita umugwayi mu mutwe, wa musazi. Wamubonye wa muntu yananirana, byarananiranye ntarishugwa. Wamubonye yangumba, ariko si ngumba. Nigihe Imana ntirashira kwa kaburungu. Uyu mugabo yicaye, abamuraba bamubona nk'impumyi. Bari baramwitanije n'icagwaye. Ndipfuza yuko Imana iduhindurira amazina. Abantu baraguha amazina. Amazina ajanye n'ivyo waciyemwo, n'ibibazo wabayemwo. Abantu barakuzi, hari naho batwitiranya. Hari naho bakwitiranya n'agahuzu wambara kuko ari kamwe.
wa muntu yambara ruje, yakagapira ka ruje, agasigara ari izina ryawe agapira ka ruje, kuko ugifise konyene nta kibazo, Imana irakumva nawe ufise kamwe. Amazina aroroshe guha abantu, ariko ndazi izina riruta yandi mazina. Kristo Yesu afise izina ikuzimu barajugumira, ngo amavi yose azopfukama mu izina rya Kristo Yesu. Nirihe zina baguhaye? Nirihe zina bakwita? Nirihe zina bavuga ukumva umenga wo kwinyegeza? Naco bitwaye. Iyi mpumyi yumva ngo hariho ikintu kiraba, uyu ni mwanya wanje udasanzwe, ntegerezwa kubaza, ahantu ndahamenyereye, aka karere ndakamenyereye, ahantu ndahicaye imyaka, ahantu ndahicaye imyaka, ndazi abarengana, ndazi hari n'abantu bampa, hari n'abanyima, ariko uno munsi numva ari ibintu bidasanzwe. Uno munsi numva ari ibintu bidasanzwe, numva ibirenge by'abariko bararengana, ndumva amajwi, naho ntabona ndumva. Haleluya! Ndiko ndasha, naho ntabona ndumva, naho ntabona ndavuga. Haleluya! Simbona, babona ko ndi impumyi, ariko hari izindi fonction zikora, hari izindi capacity ngifise. Naho banshize ahantu hari ikintu kigikoreka, ndacashobora kumva. Ico ndiko ndumva ubu, ndumva ibirenge vy'urengana, ndumva ikintu kidasanzwe kirengana. Arahaguruka, amaguru yanje aracakora, naho amaso apfuye amaguru arakora, naho ntabona amaboko arakora. Haleluya! Hari igihe wibaza ko ibintu byose byarangiye, hari igihe wibaza ko ibintu byose byapfuye, atakigishoboka. Ndagusaba nyeganza ukuguru. Haleluya! Nyeganza ukuboko, nyeganza umutwe, biracashoboka. Naho bavuga ngo uri impumyi, naho bavuga ngo uri ingumba, naho bavuga ngo yishwe na kansere, ngo nizomuhitana, hari ibindi bintu bigikora, ndacafise akanwa kukwambaza. Murumva ivyo numva? Uyu mugabo yicaye ahantu ntabona, mugabo hari ibindi bintu bikora muri we, ariko arumva. Ndumva ko bavuye hariya, ndumva ko bariko baja hariya, cyangwa ndumva ko bava kure, ndumva ko bariko baranyegera. Uyu ni umwanya wanje wo guhaguruka, ndumva iki gitereko kiregereza, negerezwa kubaza kugira ngo simpushakajyo. Iki kirere ndakizi, ndakimenyereye, ariko nshaka kubaza, simpushakajyo. Aka karyo ndonse. Arahaguruka, arakora ku muntu, aramubaza, mbwira nibiki, ninde ariko ararengana? Ndabumva ibintu bidasanzwe, naho ntabona, ntabarumbwire gusa, kuko ndakumva, mbwira gusa. Uyu mugabo arahaguruka, aramubwira ati, ndekura, naje ndiko ndarondera, reka ni Yesu w'i Nazareti ariko ararengana. Ni wa wundi nzi, ni wa wundi numvise, sindamubona ariko narumvise ibyiwe, kumva ibya Yesu ni gitangaza. Uno munsi uriko wumva iki? Hari amajwi menshi wumva, hari inkuru nyinshi wumva, ndakwifuriza kumva inkuru ya Yesu w'i Nazareti. Baramubwira ngo Yesu w'i Nazareti ariko ararengana. Nturinde umbwira iyava n'iyaja, kuko ndacafise fonction y'amatwi, ndashobora kumva iyava, ndashobora kumva iyo ariko araja. Haleluya!
ndashobora kumva iyava, ndashobora kumva iyo ariko araja. Umviriza, uyu mugabo acatangura kuvuga ikintu cankoze ku mutima. Bamubwiye ngo ni Yesu w'i Nazareti ariko ararengana. Mugabo raba ingene yatatse ku murongo wa 38. irasemerera iti, Iyo mpumyi cyangwa uwo muntu atabona arasemerera ati, Yesu mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Ntiyavuze ngo Yesu w'i Nazareti, yavuze ngo Yesu mwana wa Dawidi. Uyu mugabo yari yarahishuriwe Yesu. Ntiyahagaze ku byo bamubwiye, ntiyahagaze ko Yesu ava, ahubwo yahagaze ku cyo Yesu yaje gukora. Yesu ego ava i Nazareti, niho yavukiye. Ariko Yesu ibyo nshaka kuvuga, ahubwo nshaka kuvuga kumulia n'ubwami ariko arazana. Haleluya. Ava i Nazareti babimbwiye ndabizi, ariko je hari n'ikindi nzi. Uyo ariko ararengana niwe agiye kugarukana ingoma ya Dawidi, niwe agiye guhagurutsa ubwami, niwe agiye gukomeza ubwami, niwe mwami w'abami, niwe nari niteze. Yesu mwana wa Dawidi, Yesu mwana wa Dawidi. Ni nkuko ariko aravuga ngo Yesu mwami w'abami, Yesu twari turindiriye, ngirira imbabazi. Haleluya. Ijwi ry'utaka, ijwi ry'uwambaza izina ry'uhoraho riri mu majwi akora ku mutima w'Imana. Bene data, hariho benshi tubona muri Bibiliya mu bihe bitandukanye bariko baracamwo, bageze mu gihe cyaho batahura yuko hari ijwi ry'ukwambaza. Naho hari ibibazo, haracariho ijwi ry'ukwambaza. Uracafise ijwi muri wewe ry'ukwambaza. Ana, Samueli wa mbere igice cya mbere umurongo w'9 ushaka 20. Maze barangije kurya no kunywa, aho bari i Shilo, Hana ava hasi, kandi Eli umuherezi yari yicaye ku ntebe yiwe ku gishimaryango mu rusengero rw'Uhoraho. Maze Hana asenga Imana afise intuntu arira cyane. Asezerana isezerano ati, ewe Uhoraho nyene ingabo, ewe Uhoraho nyene ingabo, niwaraba umubabaro wanje inshoreke yawe, ukanyibuka ntunyibagire jewe inshoreke yawe, ukantabaza umwana w'umuhungu nanje nzomuguha Uhoraho abe uwawe kuzorinda apfa, kandi nta rwembe ruzomugera ku mutwe. Ana ararira arasenga kuko yari afise mukeba we Penina yama mucokora igihe cyose. Naho Elukana umugabo wiwe yamukunda, ariko ntiyashobora kuronka umwana. Penina kama mucokora igihe cyose. Ana aratahura yuko naho ibihe bisa nibigoye, ndacafise ijwi ry'ukwambaza, haracari akaryo kukwambaza. Yegera Imana aja gusenga. Bandanya. Nuko akomeje gusenga imbere y'Uhoraho, Eli yitegereza umunwa wiwe. Umviriza aka kantu 13. Eli yitegereza umunwa wiwe, kuko Hana yavugira mu mutima, akubita umunwa gusa, ariko ijwi ryiwe ritumvikana. Icyo cyatumye Eli yiyumvira yuko aborewe. Umviriza ingene yamubwiye. Nuko Eli aramubaza ati, uzogeza ryari kwa muborewe? Genda uhebe uwo muvinyu wawe. Iyindi nkota mucumise ninde? Eli ninde? Umuherezi. Ana yibereye hariya mu mfuruka ariko arasenga, ntiyashatse gusohora amajwi, ariko aravuga. Ijwi naho rivugira indani rikubita ku mutima w'Imana, ariko aravuga. Eli aramwitegereza, abona ngo akubita iminwa, naho atanakimwe yumva Eli. Imana yo yarumva gutaka k'uyu mugore. Haleluya. Eli arasohora ijwi, aramubwira ati, wa mugo uzogeza ryari kwa muborewe vino?
rimwe na rimwe iyo tuja gusenga, iyo dusenga n'umubabaro, iyo twinginga tubwira Imana, hari abatwitiranya. Hari abatwitiranya n'abasazi, n'abapancitse, n'ababorewe. Imana irumva ijwi ry'utaka. Irumva ijwi ry'utaka. Ijwi Imana yumva siryumvwa n'abana b'abantu. Abana b'abantu bakeneye kumva ivyo uri kuravuga. Umunsi umwe umukristo umwe ahabwa indaro mu muhana umuntu, haba iminsi yose ngira ashitse imbere y'imfungurwa, akama muri iyo nzu ntibari bakijijwe, ntibari bazi n'Imana. Akama ashika imbere basangira bose ku meza, agashashika imbere akabanza gufata umwanya agasenga kubita yaminwa. Umunsi uri izina umugabo w'iyo nzu arahagarika uwo muntu ati no, imihamuro wamuvugira kuri izi mfungurwa uno munsi utegerezwa kubivuga. Ibintu uri kuravuga utegerezwa kuvuga neza ivyo uri kuragira. Maze iminsi ndakuraba ushitse imbere y'imfungurwa zacu uzugikwirirwa imihamuro. Iyo majambo yavugira ko nibiki? Vuga neza iyo uja. Bakristo harakeneye aho tugaragaza ukwizera kwacu. Umugore aravuga ati nyemerera ivyo nako ndavuga ndabisubiremo nduzi ijwi. Ndagushima Mana kuri izi mfungurwa waduhaye. Izi mfungurwa n'izimi nkomezi ugira ngo nkomeze igikorwa cawe. Ndahezagiye ababirondeye. Wa mugabo ati hao bandanya rero bandanya. Hari igihe umuntu agira isengesho ariko bikanka ko risohoka, naco bitwaye naho ridasohoka. Igikuru Imana yumva ijwi riva mu mutima. Anaravuga bamwita umboregwa, bamwita utavirira vino, ariko nta kibazo arashishikara. Igihe gikwiye gishitse iyi nkuru sinayibabandaniriza, atwara inda, asama umwana w'umuhungu, aba umuntu akomeye cyane yitwa Samuel. Samuel niwe yabaye umuhanuzi akomeye mu Bisirayeli. Niwe muhanuzi cyangwa umwami warongoye ubwoko bw'Imana, umuherezi mukuru akomeye cyane. Kuva mu buto uwo mwana yahamagawe n'Imana kuko yavuye mu masengesho. Nikiva mu masengesho. Numviriza ako kantu ushaka ukandike. Ikiva mu masengesho gishobora guteba ariko gihindura ibihe. Ikivuye mu masengesho gishobora guteba ariko nico kiza guhindura ibihe, kandi nico gishikamisha ico Imana yasezeranye ku bugingo bwawe. Abenshi bari muri haraka, ariko rimwe na rimwe iyo witonze ukambaza izina ry'Uhoraho, hari ikiva mu masengesho gihindura ibihe. Haleluya. Ndabona uyundi mugabo nabonye nerazi azi ko hari ijwi ry'Uwambaza. Eliya ku musozi Karumeli. Abami ba mbere igice cya 18 umurongo wa 20-21 hamuco simbira kuri 24. Maze Ahabu atuma guhamagaza Abisirayeli bose. Hamwe n'abo bavugishwa abakoraniriza ku musozi Karumeli. Abavugishwa b'ibinyoma bakoranira mu gikorane cy'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose arabona ati muzogeza ryari kubanya banyamujirya nino. Muzogeza ryari kubanya mujirya nino. Asangwa Uhoraho ari we Mana. Nimumukurikire. Naho niyo abari Bayali mube ariyo mukurikira. Nimba ari Bayali mushaka mukurikire Bayali. Abantu ntibamwishira ijambo na rimwe. 24. Muheze mutambikize izina ry'Imana yanyu, muheze mutakambire izina ry'Imana yanyu, mwambaze izina ry'Imana yanyu. Nanje ndatakambira izina ry'Uhoraho, maze Imana iza kwishurisha kurekura umuriro. Iza kuba ariyo Mana. Haleluya. Abantu bose baravuga bati iyo nama niyo. Nimutakambira Imana yanyu, nanje ndatakambira Imana yanje. Iza kwishura mu muriro azuba ari Imana y'ukuri. Ico gikorane cyo ku musozi Karumeli cyari mu ruvange nk'isi ya none. Aha harabizera ibinyoma,
hari abantu benshi no munsi bapfuye no mu kwizera. Kubera iki? Kubera ubuhanuzi bw'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bari barafashe iya mbere, bari no mu butegetsi. Umwami Ahabu n'umugore we Yezebeli bari abagenzi biwe cyane, bavugishwa ibyo ashaka. Abahanuzi b'ibinyoma bari buzuye icyo gihe. Hari hakenewe ijwi ry'uwambaza izina y'ukuri, kugira ngo ritandukanye izina ry'ibinyoma, abambaza ibinyoma, abambaza abayari n'abambaza uhoraho. Rimwe na rimwe harakenewe ijwi ry'abambaza izina ry'uhoraho, kugira ngo atandukanye ibinyoma n'ivy'ukuri. Ibinyoma birisha abantu, ubuhanuzi bw'ibinyoma burisha abantu. Abantu bari mu bintu by'ibintazi, bamwe bari kuraguza, bari mu ishengero. Harakeneye ijwi ryawe nanje ry'abambaza izina ry'uhoraho, kugira ngo Imana y'ukuri yerekane. Imana y'ukuri irakeneye kwiyerekana, ikeneye abahagarara bakambaza ukuri. Mana y'ukuri, Mana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, ni wewe wishura n'umuriro. Manuka. Iyo Mana uwo munsi yaramanutse, imanuka mu muriro. Abanyabwenge cyangwa abahanuzi b'ibinyoma bose barahunga. Uwo munsi habaye igikorane cyarahinduye isura, bavuga ngo turizeye uno munsi Imana ya Eliya ko ari Imana y'ukuri. Nibiki uno munsi umuryango wawe byamaze nk'ibyamaze kuba ukuri ariko atari ukuri? Baragushiriyemo akantu, uragenda nakwereke kwa rumenye. Hari umuntu yagiriye kantu mwene wanyu, hari ikintu bakugiriye, nicyo gituma udatera imbere. Bamwe bari kubava mu masengesho biruka kurondera kwa rumenye. Ndafise umwana niko mfise konyene kuhava kanca mu myanya y'intoki, reka ndondera ingene bangirira akantu. Ntibamenye yuko bariko baja gupfukamira abayari. Harakeneye ijwi ry'abambaza. Uno munsi harakeneye ijwi ry'abambaza. Abenshi mu shengero no mu gikorwa c'Imana nk'abahagarara aha, bahagarara bavuga izina ry'Imana, ariko ku mugoroba bakaja kurondera ibindi. Nuruvayange ni gikorane ci Karmeli. Isi yahindutse igikorane ci Karmeli, ariko turakeneye kubona ba Eliya. Ni bande ba Eliya? Ni bande ba Eliya? Haleluya. Ba Eliya bari ngaha. Haleluya. Igikorane ci Karmeli kiri mu ruvayange. Ni mu ruvayange. Uruvayange by'abantu tutamenya neza ivyo bizera. Mbega bari mu kuri cyangwa nta kuri barimo? Kumenga avuga ijambo ry'Imana, ariko ni ijambo ry'Imana. Satani ahora avuga ijambo ry'Imana. Satani yarubahutse abwira Yesu ijambo ry'Imana ngo handitse ngo niwikorora hasi abamarayika bazogusama. Yariko avuga ijambo, ariko ijambo ritagira mpwemu rigahera, nta buzima rifise. Uno munsi igikorane cy'i Karmeli dukeneye kwerekana ko hari itandukaniro. Naho ibihe bimeze gutya, naho bavuga ngo barandoze, naho bavuga ngo baramboshe, ndizera hari ijwi ry'utaka. Hari ijwi ry'utaka. Ugutaka. Haleluya. Hari ahambwira ngo hariho n'iriba ry'utaka. Hariho n'iriba ry'utaka. Hariho n'iriba rigiburuka rivamo amazi amazima, amazi y'ubugingo. Iriba ry'utaka. Ndakwifuriza kuba mu mugwi w'abataka. Hari umugwi ngaha abariko baravuga ngo nta kibazo, ibintu bigenda neza, ntaco, zana ibahasha rikuze rimeze neza riremereye, ndakugirira akantu. No mu bakozi b'Imana barimo, ariko hari ijwi ry'abataka. Imana niri kwigusaba amabahasha kugira ngo igukize. Twakijijwe kubw'ubuntu, imbabazi z'Imana ziraduhagije, ariko harakeneye abamaze imyaka bicaye, bakeneye guhaguruka batake. Ndumva umenga twosenga, ariko sindaheza kuvuga. Ndumva umenga twotaka. Igikorane cy'i Karmeli kiri mu ruvange. Hakeneye abagaragara bagahamagara Imana y'ukuri. Imana yerekana mu muriro. Irahari. Imahari. Iyo niyo twizeye.
yatanze umwana we w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Haleluya. Hari ijwi ry'utaka, hari impamvu y'ugutaka. Abenshi bakubwira ngo hari izindi nzira ushobora kuronkamo inyishu, ariko nje kukubwira ngo hari inzira yo gutaka, hari inzira y'ukwambaza, yo guhamagara izina ry'Uhoraho. Aho hari inyishu kandi nyishirama itandukanye n'inyishu ziri pirate z'akanya gato. Haleluya. Uyu mugabo yaratahuye ngo naho ntabona ndafise ijwi, ndafise kandi uko ndamuzi, baramumbwiye ndamuzi ko ari umwami aganje kandi aje kuganza, icyo ashobora kuvuga ndakira. Pitié de moi, mbabarira, ngirira imbabazi. Aduza ijwi. Igice cya kabiri, umviriza igice cya kabiri. Igice cya mbere havuga ngo hari impamvu yo kwambaza cyangwa gutaka. Igice cya kabiri kivuga ngo hari intambamyi kuwambaza, hari intambamyi kutaka. 39 hahandi twari turi Luka 18:39 havuga gute? abagiye imbere barayizibiranya ngo ihore, ariko irushiriza cyane gutakambitse. Mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Uyu mugabo baramuhagaritse, baramubwira ati ceceka. Hari igihe kumbure bamuraba bakavuga bati uyu muntu ariko twinjiriza ubusiku, uyu muntu ariko aruhishiriza umwami wacu, kuko ivyiwe c'est peine perdue, byaraheze, nta kigihinduka. Nimba yavutse ameze uko agira ngo Imana iramuteramo amaso. Ayaya, les scientifiques ariko aratwinjiriza ingorane gusa, ariko adutesha umwanya, ariko arababariza amajambo amatwi yacu. Ibintu byararenganye. Iyo baba anafise n'ikintu tubona ko ariko araraba mugatabona, mugabo ntanabona. None amaso avahe? Amanere akorana ko gute? Les scientifiques, la raison niyo hantu igerera ikakivuga ati ndemeye. Haleluya. Yesu yakoze ibirengeye ivy'ubwenge bwacu dushobora kuvuga. Yazuye umuntu amaze iminsi 3 mumva. Nigiki cyo munanira. Amaraso yarahagaze, nimba yaramaze kuma, yarumye, imitsi yaradadaye, iminsi 3 canke 4. Lazaro, imitsi ntigikora, amaraso ntagitemba, amaraso yahindutse amabuye. Twebwe habaye akantu gato ngo kabaye gakayu, ibara riragwa, baturyamika mu bitaro iminsi n'iminsi kugira ngo ako gakabuye, ako karaso kahindutse ibuye kavemo, gahinduka amaraso korohe. Ariko wowe ni karakabuye kamwe, ariko imitsi yose yadadaye irimo amabuye yahindutse amaraso. Ariko nigiki kinanira Imana yacu? Ku munsi ugira 4 arahaguruka ati Lazaro sohoka. Lazaro arasohoka. Bene data, aha niho hantu duhagaze. Turashaka kwerekana ngo hariho ibintu, les sciences n'ibindi byinshi bishobora kukubwira ngo reka gusenga, uri kuruhishiriza Imana ubusa. Ivyawe byararenganye. Raba imyaka yawe, raba imyaka umaze muri iki kibazo, nta numwe ndabona yishugwa kuri iki kibazo. Umuntu umwe yarambwiye ngo niyo ibintu urabishobora, niyo utabishobora, niyo wabona hari ikintu ushaka gukora ukabona barakikwambye cyangwa bakubwiye ko bidashoboka, uzumenye yuko nimba ushobora kugikora hari umuntu yigeze kugikora. Nimba ata muntu yigeze kugikora, urashobora kuba uwa mbere agikoze. Kubera iki? Iyo twizera ntigira karimbi. Abantu tufisa uburimbi no mu matongo yacu twihutira gushira yiki. Uburimbi bugize umuntu. Uburimbi ahantu hose uburimbi ni domaine yanje. Ariko Imana nta hantu woyiri ha karimbi. Irarengeye.
irarengeye ibibanza dushobora kuyishiramo. Ntushobora kuyinjiza muri no shengero ngo yinjiremo. Wamucu yugaraniramo. Ngo iwacu niho hari Imana. Nijayo. Bamwe bakavuga ngo Imana ngo ndayishire aha gusa igume ahantu yagira. Nijayo. Imana nta karimbi dushobora kuyigirira. Iragutse, irarengeye. Abagabo baramuhagarika. Ndashanda babaze, ni bande ba mbere babahagaritse uyu mugabo? Umviriza 39 bavuga ngo ni bande? Abagiye imbere. Ariko bagendera imbere nde? Babandi bazi yuko bagiye gufata igihugu, bagiye kuba ba ministre. Bamwe murabazi, hari umugabo yitwa Petero. Aho Yesu ari, Petero yabahari. Petero yamayishira imbere. Ariko kandi Petero yari umuntu afonsa. Ndibaza ko ari Petero atanga umugenzi wiwe yabwiye iyo mpumyi ije ibagana agati attention no ntumugore turabe wewe byararengeranye reka turabuyundi. Naho byarengeranye uwo mugabo baramuhagaritse, naho babona ko menga ntibigishoboka. Ariko aho kunuma Bibiliya imbwira ngo aduze ijwi. Baramushize hasi, ariko aho kuja hasi ni nkuko bafyonzira soro. Haleluya. Iyo fyonzira soro habiki, iyo fyonzira soro, attention, bamushira hasi, ariko ntibamenye ko bariko bashira hasi. Indani ni rasoro. Hariho guhamagara izina ry'Uhoraho. Ntimushobora kumbuza, ntimushobora kumpagarika, naho mushira hasi. Ndavuga araduze ijwi ati Yesu ahageze hariya arahagarara, kuko yumva ijwi ry'utaka. Ndabira mugenzi wawe uti Yesu arahagarara. Niyahagaritswe n'ayandi majwi, kuko n'ayandi majwi ariko arahamagara, ariko yavumvise ijwi rifatanye n'ukwizera. Ijwi riva mu mutima, ijwi ryamumenye ugutandukanye n'uko abandi bamumenye. Abandi bamuhamagara nk'uwi Nazareti, bakuzi nk'umwana w'ibwambarangwe, bakuzi nk'umwana w'ibukinanyana. Ariko hari ibintu batazi, Ibyo batazi ni ukuri connecte ni Imana yo mu ijuru. Hamagara, hari ijwi ry'Uwambaza. Ni kagahungu k'i Nazareti. Oya, sindamuzi nk'umuhungu w'i Nazareti, ndamuzi nk'umwana wa Dawidi. Mwana wa Dawidi, wowe uzanye ubwami bushasha. Wewe ndakuzi ko atakikunanira. Nabara mwiza. Ndipfuza ko Imana ihishura amaso yacu tukamenya Kristo twizera uwo ari we. Benshi tuza mu rushengero tukaja no mu masengesho kuko tuzi ko bamutubwiye nka wa muntu gusa asanzwe. Umenga akiza umutwe gusa, akiza malaria, akiza ibicurane, akiza covid, ariko tukibagira yuko n'uwapfuye muzura. Ndasaba ngo Imana yugurura amaso yacu. Umufata gute wewe? Umufata gute? Ikibigaragaza ni igihe uhuye n'ibibazo. Rimwe na rimwe baca bavuga ngo nta kundi baranyankiye ko nsenga, ntibashaka ko nsenga, nico gituma naciye ndabivamo. Ntibigeze ubijamo, kuko ntibigeze ubimenya, ntibigeze umumenya. Baranyankiye, iyo ngiye gusenga baca batangura kumvuga. Je nawe sinshaka bamvuga, naciye ndabiheba. Nta wavuze atinya kuvugwa. Uyu mugabo
naho hari bimubuza by'abantu baboneka nk'abari hafi ya Yesu ntivyamubujije kubandanya, arataka, arambaza. Ibi binyereka intumwa igihe bazifata kuwa Mungu heze twaravyumvise, baraziboha, barazikubita, barabwira ngo ntimusubira kuvuga muri iryo zina, ntimusubira kuvuga ubutumwa muri iryo zina. Ariko umwanya babarekuye basubira kuja hiherereye. Ico bakoze n'igiki? Batangura gusenga. Ewe Mana waremye ijuru n'isi, turi hano ahubwo duha ubushizi bw'amanga tubandanye. Inkoni baziriye muga ntizibabuza gusenga. Inkoni baziriye n'izindi bariteguriye kuzirya, ariko hariho ijwi ry'uwambaza, hariho ijwi ry'uwambaza. Paulo na Sila barababoha, naho batuboshe hari icyo bataboshe. Ijwi ry'uwambaza, ijwi ry'uwambaza ntushobora kuriboha. Barashobora kukuboha, barashobora kukukwita, barashobora kukwica, bakagucunaguza, ariko hariho ijwi ry'uwambaza. Umwe wese ngaho arafise ijwi ikimenyamenya. Haleluya, haleluya. Ayo majwi nyene niyo dukeneye kuduza nk'abambaza. N'ikihe kibazo uri kuracamwo rimwe na rimwe ubona umenga nta nyishu ihari, n'abari hafi yawe kubwira ngo nta kikigenda, ikiringo cararenganye, igihe caraheze, abo babwira uti ndacafise ijwi ry'uwambaza. Daniyeli baramuhagarika, barashiraho itegeko. Daniyeli 6 umurongo w'8 shoko 12. Mumviriza ahantu. Daniyeli 6 umurongo w'8 shoko 12. Mugende murandika imirongo murayisubira mu muhira. Daniyeli 6 umurongo w'8 shoko 12 havuga ngo, nuko rero mwami shinga icihanikirizo. Abantu bagenda kubwira umwami ngo shinga itegeko, wisinye ku candiko caco, icandiko cacu gishire ku mukono, kugira ngo nikizohindurwe nkuko ivyanditswe vy'abamedi n'abaperezi bihinduka. Ndababwiza ukuri, ikintu citwa icandiko c'abamedi n'abaperezi nuno munsi baracakicikugura, nuno munsi baracakikugura. Iyo bakubwiye bati iki ni candiko c'abamedi n'abaperezi, n'umwami yashize ko itegeko, nawe nyene nahashaka kurihindura ntarihindura. Urumva ico kintu? Naho yorishirako mu nyuma akavuga ati nihenze ngomba kurihindura, icandiko c'abamedi n'abaperezi nigihinduka. Baramubwira bati rero andika, shirako icandiko c'abamedi n'abaperezi, urabizi icandiko cacu, ushireho icandiko kivuga ngo nkuko ivyagezwe vy'abamedi n'abaperesi bidahinduka. Ntibihinduka. Nuko umwami Dariyo asinya ku candiko c'ico cihanikirizo. Yihanikiriza iki? Maze Daniyeli amenye ko ico candiko casinyweko, ajiwe. Umviriza. Ico candiko cavuga ngo iminsi 30 yose ntihagire uwundi muntu azosengwa mu bwami bwose 130 na bungahe yarongora. Ntihagire uwundi muntu azosengwa atari wewe mwami. Mumwene bamuryoheje, shira ku icandiko, dushaka iminsi 30 zohe dusenga wewe. Babigize kubera iki? Babigize kuko bari bazi yuko hari umuntu bidakundira, kandi uwo muntu ari mu butegetsi. Uwo muntu ni numero 3 mu gihugu. Ico gihugu Daniyeli yamarere yamushize hejuru gushika naho imugira inimero ya 3 mu gihugu. Nukuvuga ngo baramujaruza, bakarondera ingene bamukuraho bikanka. Baravuga bati nta handi twamuronkera atari mu kumana yiwe. Reka turondere icandiko dushiraho gishobora gutuma tumufata, kuko turazi ntaza guhindura. Reka rero duryoshe umwami, tumubwire tuti iyi minsi 30 mwami ni wewe, igihugu cyose dushaka gusenga, tuzohora dusenga wewe, shira ku icandiko. Umwami araryoherwa, ntiyamenya ku bariko baragirira mugenzi we Daniyeli. Aca shirako icandiko iminsi 30, icandiko c'abamedi n'abaperesi nigihinduka. Ashira ku icandiko, amaze gucandika,
Daniyeli, umviriza uwo murongo ngo Daniyeli murongo wa 10. Ehe. Maze Daniyeli amenye ko ico candiko casinyweko, arabimenya ko casinyweko, ajiwe kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu agira iki? yama yuguruye, arayugurura. Amadirisha agira iki? Icyandiko cyagize iki? Aho kugara amadirisha no kujya gusengera munsi y'igitanda, aja hahandi nyene arugurura ngo arabi Yerusalemu nk'uko yari asanzwe abikora. Oyoyo, akomeza gupfukama gatatu ku munsi, gatatu ku munsi, asenga Imana yiwe, ayikengurukira nk'uko yari asanzwe abigenza. nta cyahindutse. Haleluya. Naho byasinywe yaruguruye amadirisha, apfukama gatatu ku munsi. Urabona ibihe biragoye, bamwe ibihe biragoye nukuza muravuga bukebuke. Urabona ibihe biragoye, uhora asenga gatatu asenge kabiri, ahubwo ntihakwiye kugwiza. Daniyeli abandanya kwa kundi gatatu ku munsi, yugurura amadirisha, yirabira Yerusalemu, ahazi neza yuko hari ingoro y'Uhoraho, yibutswa amasezerano. Yerusalemu naho bari batwawe ari abana, naho bari bakuwe ari abana bagatwagwa nk'inyagano, yagumye afise rien. Yagumye afise rien, yagumye afise kimulia ni Yerusalemu, yagumye afise kimufatanya n'amasezerano, yagumye afise kimufatanya n'Imana y'ijuru. Arugurura Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ibyo basinye naco bimbwiye nje kukurondera. Haleluya. Abo turi kumwe, haleluya. Wewe wovyifatamo gute? Uno munsi hari ibintu ushobora gushikamo ukagira ubwoba, ugaterwa ubwoba, bikanka kusenga, ukuzura ubwoba kuko bakubwiye bati akazi fini, kontra yawe turayihagarika. Na ukacuraba amashure y'abana, inzu igufungura, abana na credit ndimwo, bizogenda gute? Mana nawe urabibona. Leka Mana ndabivuyemo mu mubiri, mugabo urazi ko mu mpemu ntabivuyemo. Mana uranzi, urabizi nawe. Turakeneye abahizi bazi ko hariho ijwi ry'uwambaza, kandi Imana yumva ijwi ry'uwambaza. Daniyeli arasenga, umviriza, munsi yidirisha abantu bari bariyo, baraza bavugira imbere y'umwana. Hari ikintu wasimbye gato. Bukeye babagabo baragenda bose, basanga Daniyeli asenga Imana yiwe ayinginga. Bari babizi koko bategerezwa kuba bacunga nimba ahindura, basanga wa mugabo ntiyigeze ahindura, aracizera ya Mana yiwe. Naho ibihe naho itegeko ryabaye, mugabo umugabo ntarahindura. Ati iki nyene nico twari dukeneye, iki nico twari dukeneye, turamufashe. Ahubwo kumufata kara karyo ko kumusunikira, ahubwo aho ijwi ry'Imana n'ijambo ry'Imana rikwira hose. Mvuga inkuru mu macamake, igihe bamufata bamutaye mu gobo rw'intambwe, bamaze kumuta mu gobo rw'intambwe, intambwe zirugagwa kanwa, naho zari zishonje zisanga Daniyeli ntarikika. hari mu ijwi ry'uwambaza, zigerageza kwasama biranka, umuntu ntarikika, ntibikunda. Turashonje mugabo ntibaduhaye ibyo dukeneye. Murabaza abari bamucongeye kugira ngo ajeyo, nibo baherutse gufata intambwe zabasamye hejuru.
kuko bobo bararikika bariza mugenzi wawe urarikika urarikika canke n'ibyatsi ntibishoboka intambwe uyihaye ibyatsi ntijya ntibirikika uri mu ijwi ry'uwambaza ntarikika. Haleluya, haleluya, haleluya. turifuza ku ishengero iribamwe abantu bambaza batari babandi bahaca baheba ngo byagoranye ngo ibihe bisigaye bigoye, ahubwo uko bigora niko mutahura ko hariho propulsion, hariho gusunikirwa mu rundi rugezo. Kumukura mu cyumba bakamushyira mu gobo rw'intambwe ni nk'uko bari ko bavuga bati ijwi ryawe ukwizera kwawe kugomba kuzomenyekana nompa gusa aha i Babuloni ariko ku isi yose. Ukwizera kwawe kuze kumenyekane no mu Kigobe, ukwizera kwawe kuze kumenyekane mu mwaka w'2021. Hari abantu bari bakeneye yuko batahura yuko hari ijwi ry'uwambaza. Hari ijwi ry'uwambaza. Numva umenga twohagarika tugasenga mugantegerezwa guheza. Haleluya, hari ijwi ry'uwambaza. Iyi Imana ibonye ubushizi bw'amanga, ubushizi bw'amanga bwa Daniel ntiyari gushobora kureka. Imana ntiyari gushobora guhagarara ngo ibone umuntu wayo umeze gutyo, ariko yararavye ibona ubushizi bw'amanga bw'uyu mugabo agati iki ni ikimenyetso cyiza cyuko ashobora kumvuga no mu mahanga. Uno munsi bamwe muri bashiki bacu canke basaza bamurumuna bacu barafata inzira bakaja hanze y'igihugu, bamara gushika hanze y'igihugu bakaraba nta wumbona, abi wacu ntibambona, kwishengero nta uhari, ukamenga bapfana ikijisho n'abanyeshengero n'abakristu n'abapastori, bagasanga barivanze, bamwe barivanze ntibakimenya neza ukwizera bafise uko ariko. Ngo ibihe byaragoye pasteur, ibihe byaragoye, wewe nuko utazi situation y'iwacu ngaha iburaya, ntuzi situation ngaha muri Amerika, udafise uwo mubana ifoko mubana kugira ngo murihe inzu hamwe, ariko kandi bikenewe yuko mubana kugira ngo umenyerane nimba muzoshobora kubana vya vrai bigenda gute. Mumaze imyaka mubana ibintu byarabaye poto hame bagaca bagira rero igihe aza kumusaba lame basanzwe babana mu nzu, akapfukama akamusaba ukuboko basanzwe babana mu nzu. Théâtre abantu bagafeta yuko biryohewe naho baba mu vyaha mutupu. Birakenewe abashobora guhagarara nka Daniel mu bihe nk'ibi. Avuga ati hariho ibintu tubona muri kino gihugu, hari ibintu tubona hatubaye, hariho ibitubujijwe, hariho vy'umenga biduhagarika mu kwizera kwacu, ariko turabananya twugurura amadirisha, turabananya dusenga kuko hari ijwi ry'uwambaza. Haleluya. Igice cya nyuma hari inyishu kuwambaza. Haleluya, hari inyishu kutaka. Dusubire muri ya nkuru ya Luka 18 umurongo wa 40 gushaka 43. Luka 18:43 havuga gute? Yesu arahagarara. Yes, arahagarara. Haleluya. Avuga ko bayimuzanira, avuga ko uwo muntu bamuzana. ishitse hafi arayibaza ati ugomba ko ngukorera iki? Ashitse hafi Yesu aramubaza ati ushaka iki? Iramwishura ati ndagomba guhumuka mwami wanje. Ntiyavuga ngo ndasavye imiliyoni 2. Yesu arayibwira ati humuka, ukwizera kwawe kuragukijije. Yari afise ibintu byinshi akeneye, acahumuka buno nyene amukurikira ahimbaza Imana. Haleluya. Abantu bose babibonye bashima Imana. Haleluya. Igitangaza canke inyishu dukeneye ku Mana
munyumve neza aha hantu harakomeye. Benshi turataka, abandi tugasaba, tukambaza izina ry'Imana, kuko Bibiliya tubwira ngo uwambaza izina ry'Uhoraho wese azokira, azokizwa. Ariko bamwe turataka mu bihe bigoye, turindiriye ko Imana itwishura, hanyuma tubereke, babone. Iniyo ngorane y'abataka badatahura yuko ugutaka kwacu ngaha iherezo ryavyo ryari irihe? Guhimbaza Imana. Icyo uri kurasaba cyose mu bihe bigoye uri kuracamwo, ukwambaza kwawe, nimba kudafise finalite, iherezo ryavyo ari uko Imana ishigwa hejuru, nubusa. Imana irengana amajambo igashika ibyina mu mutima. Bamwe turasenga, Mana baransuzuguye, urabikora baze bamaramare. Ishimwe ry'Imana ririhe aho hantu? Ishimwe ry'Imana ririhe aho hantu? Ntari. Ombea adui yako ili aishi siku mingi, ukiwa barikiwa ajionee kwa macho, tukaryoherwa. Ramba umwanzi wanje narambe kugira ngo azabone ingene nzohezagirwa kimunige. Abantu bakamara iminsi n'amajene, ndi muri 20, ndi muri 40, kugira ngo ajioneye kwa macho. Ni ngorane. Uyu muntu yaratatse, Yesu amwumva ari kure, arahagarara, aramuhamagaza. Si bo wenyine ariko arataka, abantu bariko barahamagara ni benshi. Mugabo yarashoboye kulokaliza umugani wa babandi. Localisation. Hari umuntu ariko arantaka kandi ndumva umutima wiwe. Arahagarara, aramuhamagara. Amaze kumuhamagara, aramubaza utushaka iki? Pour vérifier nimba uyu muntu vy'ukuri azicakeneye. Hari abantu rimwe ngaha no munsi Imana yo kugendera nkuko yagendeye Salomo mu nzozi. Salomo, Imana imugendera mu nzozi. Saba icyo ushaka, ushaka iki? Gerageza wiyumvire, usaba iki? Usaba iki? Uyu mugabo Imana imushira à l'épreuve. Mbwira, ni igiki ushaka ko ndagukorera? Suko atarabizi, yarazi icakeneye. Yesu yarabona icakeneye. Mugabo yari yipfuza ko uyu mugabo ahuza n'umugambi w'Imana. Numviriza neza ahantu. Ivyo tuja gusaba, suko Imana itazi ko tubikeneye. Hari ivyizi ko dukenye, bikwiye kandi. Mugabo kenshi tujenye uruhande, tugasaba ibidakenewe. Yesu rirashaka kumenya nimba ico yabonye uyu mugabo akeneye gishobora kumuha ya mahera yariko arasegerereza. Niya gihuze n'ubugombe bwanje, hanyuma ndacishure. Aramubaza ushaka iki? Shaka guhumuka. Ntiyavuze ngo nyongerereza, urabona no munsi ntaho mpava ntahana. Bamwe bakunda isape, ndashaka kwire na costume 3 pièces. Ikumarira iki? Abandi ndashaka imodoka igezweho. Kugira ugira iki? Frime babone yuko hari abari bazifise ariko barazisize. Iyumvire igikenewe ku buzima bwawe, uza gusanga igikwiye ni ca kindi gituma izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Uyu mugabo aravuga, ndashaka kubona.
sinshaka kuza aramfata anjana, numvise ko ufise iyo uri kuraja, ndashaka kwibonera n'amaso ndagukwirikire, kuko birivuga ngo acarahaguruka arabakwirikira. Izina ry'Imana ryahawe icubahiro muri uyu mugabo kubera iki? Yahisemo gukwirikira Kristo. N'abamubona bakumva intahe yiwe badugije icubahiro izina ry'Imana. Sinshaka kutabona ngume nicaye hano, ndashaka kubona, mbona ukugira neza kwawe, ariko kandi nkukwirikire mu nzira. Ndipfuriza umuntu wese ari hano kubona inzira y'Imana, guhishurirwa inzira ya Kristo, kumukurikira mu nzira, nivyo birusha ibindi byose. Abenshi turashobora kubona amahera, tukabona itunga, tukabona abagenzi, tukabona ibikayangana, ariko ivyo byose birahera. Ndashaka ngo wuguruke amaso ubone Yesu, umukwirikire ku nzira, ngo iherezo rya byose, ngo ahimbaza Imana, n'abari bamubona bose bahimbaza Imana. Zaburi 50 umurongo wa 15 havuga ngo uzumpamagare ku munsi w'amagorwa, nzokwitaba, nzokwishura, nawe uzumpeshe icubahiro. Umpamagare ku munsi w'amagorwa, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Nyambaza ku munsi w'amagorwa, nzokwishura, ariko nawe uzumpeshe icubahiro. Yakobo 5:16, amasengesho y'umugororotsi afise ikimazi muri byinshi. La prière du juste a une grande efficacité. Hari icyo ufise muri wewe, ni ijwi ry'uwambaza, rirondera icubahiro c'Imana, litandukanye n'ivyo i Karmeli bariko barakora. Urakeneye Imana kwiboneka mu muryango wawe. Bamwe batwawe n'ibintazi kubera bari mu gikorane cy'i Karmeli. Arakeneye wewe n'ijwi ry'uwambaza gusenge. Yesu arakumva kuko yumva ijwi ry'uwambaza ibwina mutima. Duce bugufi dusenge. Ana acuri ku mutwe ahamagara Imana. Abamubona babona ko yaborewe, ariko wewe yarazi icyo ariko arakora. Haleluya. Yarafise ijwi rizi ko hari Imana ihindura ibihe. Gicaniro, egera igicaniro, n'ijwi ryawe wambaze. Nigiki Imana idashoboye, ariko irashaka kwihesha icubahiro mu buzima bwawe, irashaka kwihesha icubahiro mu kubaho kwawe. Niyishoboye guhindura ibihe, niyishoboye gushiraho ibitari bihari. Rabosaya, ni Imana idahindurwa n'ibihe, ni Imana iri hejuru y'ibihe, ni Imana iri hejuru y'ibihe, ni Imana iri hejuru y'ibyitwa ibishizwe hejuru, ni Imana idakangwa na karabaye, ni Imana ishoboye. Egera igicaniro uyibwire, tuzi ijwi ryawe, utu turi hano Mana, turi hano mu izina rya Yesu. Mu izina ryawe Mana, duciye bugufi rwose imbere yawe Mana. Hari ibihe bitandukanye, hari ay'isi ishatse kutwicarika hasi, hari ibyo tubona bishaka kutuzivya,
ariko Mana turashaka ubushizi bw'amanga, turakwizera ko ruhindura ibihe. Shayabokaya niyo ushiraho, niyo ushiraho, niyo urandura ibititiri by'izina ryawe, urabishinguye mu izina rya Yesu. Ishura Mana ya Aburahamu, ishura Mana ya Isaka, ishura Mana ya Eliya, ishura Mana ivuga. Rabosaya shendemoka, Rabosaya shendemoka, Radesayamoka. Haleluya. Senga, 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 senga. Hari ijwi ry'uwambaza. Imana irumva ijwi ry'uwambaza. Atari uwidoga, atari utukana, atari uwibona, ariko ijwi ry'uwambaza. Mana, 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 umva ijwi ry'abana bawe tugutaka, bagaragara mu isi ya none. Yesu icyubahiro, Yesu icyubahiro mu miryango yacu, Yesu icyubahiro. Rayabosaya masandemoka, mu izina ryawe Yesu turashaka kukubona gushasha, turashaka kukubona gushasha, turashaka kukubona gushasha. Hindura ibihe, turashaka kubona gushasha, niyo uhindura ibihe Yesu. Mu izina ryawe Mana, mu izina ryawe Mana, mu izina ryawe Mana, mu izina ryawe Yesu. Rayabosa shenemoka, rayabosendereboka, rayaboshe sendemoka, mu izina rya Yesu. Uri Imana ishoboye, uri itananirwa. Mwami Mana, ndakuzaniye ishengero ryawe. Urazi umwe wese mu bari hano Mana, urazi umutima wiwe, urazi ugutaka kwiwe. Umviriza ijwi ryo mu mutima wawe wacu Mana, umviriza ijwi ry'umwe wese mu bari hano. Raba ibiguhesha icyubahiro Mana, ihesha icyubahiro biciye muri bo, ihesha icyubahiro biciye muri bo. Bimenyekane kuri Imana, haleluya. Bimenyekane kuhindura ibihe, bimenyekane kuri Imana ya Aburahamu, ya Isaka. Mwagazi b'intama ukura ibyaha by'abari mu isi, gishizi cyo mu muryango wa Yuda, turakwizera. Turaje imbere yawe Mana, ndasenga saba ngo umwe wese Mana mu bari hano akwambaza bivuye mu mutima, kandi kubw'icubahiro cawe uze wihesha icubahiro Mana. Umukure ko cya kindi cyaboneka ngo umenga ni cyamwomye ko, ariko gikureho mu izina ryawe. Izina ryawe ryamamare ku bugingo bwiwe, izina ryawe rihabwa icubahiro mu buzima bwiwe, izina ryawe givugwe kuri Imana itananirwa, kuri Imana ihindura ibihe. Urakoze, natwe turagushimiye mu izina rya Yesu. Twese tuti haleluya, haleluya, haleluya. Dufise Imana yishura uwambaza. Ukwambaza kwawe ntuhagarike, ariko ugiye kubona inyishu yawe.